Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugaruka cane kuba biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenye, ndetse kandi biriko biravugwa mu kibano, n'ivyo n'amakuru dushikirizwa n'abene gihugu. Benshi mu bene gihugu nibwo bari kubona ko indongozi zihari mu gihugu kuri ubu zoba zifise ibindi zihagaze ko. Ibi bakabishingira cane ku majambo yatangajwe n'urongoye inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe, nkuko tuza kumwumviriza muri ano makuru, cane ku majambo y'agahemo yavugiye ku badandaza bo mu isoko nkuru ya Ngozi ubwo yarejeje gufatwa n'umucanwa, aho Geras Ndabirabe ubwiwe yitangarije ko isoko y'Ingozi yaturiwe n'Imana kubera ishavujwe n'ibicumuro vy'abadandaza. Ahangaha benshi bagiye baragaruka ku bintu byinshi bitandukanye vyagiye biravugwa n'abategetsi batandukanye, guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku zindi ndongozi zitandukanye. Geras Daniel Ndabirabe nawe bakavuga ko ari mu ndongozi zoba zitangaza amwe mu majambo ateye isoni kubona umwe ari mu nzego zivugira abene gihugu, ari nawe atwara urwo rwego ruvugira abene gihugu, ariko akaza ari we avuga ko amakosa ari ayabo, ndetse kandi ko bariko barasoma ku mujinya w'Imana. Umukuru w'inama nshingamateka Geras Daniel Ndabirabe, nkuko tuza kuvyumvira muri ano makuru, yarishikiye kuraba ingene umuriro wihaye inkumbi mu isoko y'Ingozi. Tukabibutsa ko isoko y'Ingozi yahiye mu ijoro ryo kwigenekerezo y'icenda rishira igenekerezo ya 10 mu kakaro uyu mwaka. Isoko aho yatanguye gusha isaha 2 burinda buca icaka buze gitabara. Ibice 80% vy'isoko vyarahiye biratokombera, nayo umudandaza umwe yarahitanywe n'ihamuka caracikana kubera vyanse ko yiguminya ku ruhombo rutagira izina yagiriye muri iyo soko. Ahagaze aho nyene ku isoko Ingozi, umusaza Geras Ndabirabe yahavugiye ijambo ry'akamaramaza. Mu ijambo ryiwe yatanguye neza aremesha abadandaza bahahombeye. Uyu mukuru w'inama nshingamateka yaravuze ko ari uruhombo rubabaje. Uko yabandanye ijambo ryiwe niko yagenda aravuga amajambo atandukanye nuko yari yatanguye, abari aho batangura kwifata ku munwa. Geras Ndabirabe we akabona ko isoko yahiye kubera ugwangara rw'abadandaza. Geras yavuze ko abadandaza ubwo bari bo bafise uruhara mu biriko birabashikira. Uyu musaza yagiriye kwerekana n'uburorero bw'amakosa bwakozwe n'abadandaza ubwabo. Icambere yerekanye nuko abo badandaza badahurumbira assurance, no kuvuga ubwishingizi. Kuri iki Geras ntiyabeshe. Ni vyiza ko abarundi muri rusangi bohurumbira assurance, ariko kuba yabivuze muri iyo mwanya wo kubaremesha abadandaza bo batahuye ibindi, kuko kuba umudandaza adafise assurance sivyo bisigura icaturiye isoko. Ni nkuko iyo bashatse kuvuga ko iyo abadandaza bose bari bafise assurance iyo soko itari gusha. Geras yatanze impanuro nziza, ariko yayivugiye hatariho kandi mu mwanya utabereye, bisa no kubatamba ku muvyimba. Icakabiri Geras yagirije abadandaza niko batiguriye kizimyamwoto. Yabahanuye ko iyo baba bari bafise kizimyamwoto 2 3 canke 5, ivyabaye bitari kuba ku rugero vyabaye ko. No ngaha Geras ntiyabeshe. Ni vyiza ko amasuka agira kizimyamwoto, ariko ngaha hoho yarashikuje bimwe vy'akamaramaza. Abadandaza si babwirizwa kwigurira kizimyamwoto, ico ni igikorwa ca leta. No mu gihe iyo bari isoko y'umuntu yigenga ni bategerezwa kugura ibiduga vyo kuzimya imiriro. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano, igipolisi nibwo bufise inshingano zo gukurikirana ikijanye n'ibikoresho vyo gukinga amasanganya mu masoko. Ibintu Geras yavuze ni nkuko yabwiye abanyagihugu bo mu ntara kanaka ko umunsi kiroberi catere bo bazokwigurira ibigwanisho vyo gukingira intara yabo. Ako nakamaramaza rero kubona umushinga amateka asanzwe ari rongo iyo nama nshinga amateka abwira abadandaza b'abarundi ko ari bo babwirizwa kwigurira ibiduga bizimya umuriro, kandi ivyo vyagakozwe na leta, ari navyo barihirira amakori kugira ngo bigugwe, ariko ayo makori batanga akama yigira mu nda z'abategetsi. Ngibi ni bibandanya kwerekana ko igihugu gifise abategetsi ataco bamaze kandi ataco bibanga. Ayo majambo yarababaje abadandaza. Ubumenyi bw'abategetsi buri hasi cyane ngo burashobora kuba busigura neza ibituma Burundi ari iciro ry'umugani mu bintu vyose. Umutama Ndabirabe ntiyagarukiye aho, ahubwo yaciye agira ko atanga umuco ku caturiye isoko. Muti Imana ntacikorera ubusa.
Gerasi Ndabirabe ahejeje kubakindaga ngo ntibaguze kizimyamwoto, abadandaza bari bazi yuko agira haguruka bavireho. Yamara uyo musaza ntiyari bwaheze kubacurira. Yaciye atangaza ko isoko y'Ingozi yaturiwe n'Imana. Mu majambo yiwe umwumvirije neza urumva ko yagiriza abadandaza ko bahuye n'ishavu ry'Imana kubera ibicumuro vyabo. Uyo mudandaza kandi yagiriye ko adundagura ivyaha bitatu bakoze kubera agahimbo, maze Imana barayishavuza icitamwo kubaturirira ibidandaza vyabo. Gerase yagirije abadandaza ko bagiriwe neza n'Imana ariko bibagira gushima. Bibagira kugirira neza babagiriye nabi, banebagira kandi gutanga ikigongwe. Aya majambo Gerasi Ndabirabe atwibutsa yandi ateye isoni ameze ukunyene wari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka wa 2013 yavugiye imbere y'inama nshinga amateka. Uyo yari Edouard Nduwimana. Yabwiye abashinga amateka ko isoko nkuru ya Bujumbura turiwe n'Imana kugira ngo itwubake isoko ya kijambere. None nyuma y'imyaka 13 uyundi mutegetsi wo kurwego rwo hejuru nawe yabwiye abadandaza bahombe mu isoko y'Ingozi ko ibidandazwa vyabo vyaturiwe n'Imana kubera ishavujwe n'ibicumuro vyabo. Ndabirabe ntiyatomoye ahantu yakuye ayo makuru avuga ko Imana yashavujwe n'ibicumuro vy'abadandaza bo mu isoko y'Ingozi. Mu bihugu vyiyubashe ngo Gerasi Ndabirabe yamaze gukubwaho ubudahangabwa immunity. Igipolisi kikabona kumukora kamatohoza ku caturi isoko y'Ingozi. Amajambo yonga arashobora kuba arimwe ubutumwa buhambaye bwofasha igipolisi kuronka aho gihera mu gukora amatohoza ku cateye uyu muriro. Reka twumvirize uyu mutegetsi Gerasi Ndabirabe hama tugaruke tubandanya nandi makuru. Bwa mbere na mbere tubanze tubwire abari kutwumva bose, abo bavyeyi bacu bari hano, bene wacu, bashiki wacu, abana bacu, abo bose bari barubakiye kazoza ku bikorwa vyabo hano byo kugira ngo bitunganirize kazoza. Banyabutanyerera turabashimira cyane ukungene mwari mwakiriye icyiyumviro cy'umukuru w'igihugu cyuko twese turi hamwe ibintu bishoboka twoshobora kubitunganya bigatungana neza. Murafata iya mbere, murishira hamwe, abandi baruyikorera utwabo, ariko Sekibi yaraye ikoze ivyayo. Ariko rero ntimwihebure kuko abanyabutanyerera murafise umutima ukomeye. Natwe tuje kubabwira tuti turabateye intege, turabafashe mu mugongo, turi kumwe muri kano kababaro, turagafatanije. Je maze kuvyumva nari mu bikorwa mugabo nabonye ko nubwo no munsi wari umunsi atari ukubagendera, ariko murako ari ngomba ko noshika hano kugira ngo nirabira ubwanje n'ukuri birateye ubwoba. Turahumurije abo bose bagize ingorane, turifatanije namwe mukabaro murimwo, kandi nkuko nabisengeye Imana iratubona. Imana niyo yaduhaye isi ngo tuyitunganye, namwe mwari mwafashe iya mbere kugira ngo muyitunganye, kandi muyitunganye neza mu ntumbero y'akazoza k'igihugu. Mu 2040 igihugu kigaba kikigaburira, mu 2060 igihugu giteye imbere. Mwebwe rero mwaravyumvise. Ariko rero mwana w'umuntu ariyumvira agapanga, ariko Imana nayo nishira mu ngiro. Hari gihe kumbure ibintu tubikora ntitubikore neza, twe twibaza ko ibintu byaye ko bitungana neza, ariko ugasanga ari nk'agakosa twakoze. Kuko aha turabivuga kenshi, wewe uri kuratera imbere
uri kuratera imbere bene wacu bavuka ntara uri kuratera imbere Imana ikagufasha. Hari igihe twibagira ko Imana atakikorera ubusa. Imana ntakikorera ubusa. Kumbure turibagiye ko hari ikiguzi tuteza gutanga. Iyi Imana ukugiriye neza, ikiguzi cya mbere ni ugushima. Ikiguzi cya kabiri ni ukugirira neza abo bose bakugiriye nabi. Ikiguzi cya gatatu ni ugutanga imbabazi n'ikigongwe. Hari igihe rero twebwe iyo tubona ibintu bigenda neza ibyo byose tubyibagira. Wowe ugaca ubona yuko uri gutera imbere kubera ingufu zawe, muga ntumenye ko ari ya Mana iri kwirafasha. Tuze twibuka Imana rero, twibuka Imana tuyishimira. Aha rero ivyo nibitubera isomo kumenya gutanga ikiguzi. Ikiguzi naco kiza mu buryo bwinshi. Hariho twebwe igihe dukora ibintu tuzi ko turiko turakora neza, mugabo tutazi neza ko hariho ivyo tutatunganije neza. Aba batuyoboye muri leta mu ntwaro bakatubwira, ariko ugasanga twebwe ntitwumva. Bakatugira inama, twebwe ntituje dukurikiza inama batugira. Aha nagira ndabasabe, ndababwire ikosa rimwe mu makosa amwe twakoze hano. Aha murabona ko ibintu byari hano ari ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu, mugani wa wundi ati aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwaribagiye ikintu cyitwa assurance. Ico ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Ariko kuba tagiye muri assurance, iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni ikiguzi. Guhera ubu mubifate ko akarorero. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize, tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza ntimuze mwibagire assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cacu bavuka ntara ya Butanyerera. Hari ikindi kintu mwibagiye. Murazi ko raba nkano ukuntu hameze, raba ukuntu mungana muhakorera, ukuntu mungana. Aha mwaribagiye ikindi kintu cyo gukingira ivy'Imana yaduhaye, ivy'Imana yadufashijemwo, gukingira imitahe yacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara bavuka ntara muri hano mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Jewe bambwiye hano ingene byatanguye, ariko kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye, Imana yaraduhaye
ikadufasha ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Ishira hamwe, twese hamwe birashoboka. Abantu tukaja hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe, mwishira hamwe akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi, kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza mwebwe muguze kizimyamwoto hano, mwoshobora kuza muzikodesha mu zindi ntara. Nkuko rero muhejeje kwiyumvira amajambo yatangajwe n'urongoye inama nshingamateka Daniel Ndabirabe, abenegihugu ntibagarukiye ngaho ku ishavu ryinshi, aho hari nayo umunyagihugu yatubwiye ko yiboneye icateye umuriro mu isoko y'Ingozi. Isoko y'Ingozi iherutse gusha ku buryo bw'ibice 80% vyayo vyatokombeye. Isoko yahiye mu ijoro ryo kwigenekerezo y'icenda rishira igenekerezo ya 10 mu Kakaro uyu mwaka wa 2026, ariko nkuko vyama gushika ubu leta ntirabwira abadandaza icateye uwo muriro. Ubutegetsi ntibwiriwe buranatangaza ko butanguje amatohoza. Mu gihe rero ubutegetsi butigera bushaka gukora amatohoza ku masoko asha, abarundi baciye baza ko abategetsi babifisemwe uruhara, kandi abategetsi bo muri CNDD-FDD baramaze kwambara ico ceye. None mu vy'ukuri ni igiki cyo bacarateye umuriro mu isoko y'Ingozi? Dojeje kuronka intahe y'umunyagihugu avuga ko yabonye ukungene isoko yatanguye gusha hamwe n'icateye uwo muriro. Ubutumwa tubutanga uko twabuhawe, gusa harimwo n'ivyo tutashizemwo kubera ivyo hava bituma watanze amakuru amenyekana. Hari bimwe tutashoboye gusuzuma mu buryo bwigenga. Waduhaye amakuru reka tumwita akazina ka X muri iyi nkuru nkukumvo z'umutekano wiwe. Uti umucanwa waturutse ku nsinga za Regideso bitandukanye n'ivyatangajwe na Daniel Ndabirabe yari yijyamiye i Bujumbura, avuga ko ucoba ari gihana Imana yahaye abadandaza kubw'ibicumuro vyabo badandareza mu isoko nkuru ya Ngozi. Uyu munyagihugu atangura avuga ko hari igihe c'isaha 2:40 z'ijoro, akavuga ko isoko yatanguye gusha ari hafi yayo, kandi ngo yariboneye n'icateye umuriro. Umunyagihugu atomora ko umuriro waturutse ku nsinga za Regideso zo hejuru ku giti c'umuyaga nkuba cegereye kuri parikingi, ngo hatanguye gukoragurika amasase manini ameze nk'ibibure, bitangura gukorokera kuri imwe mu makioske ari mu isoko munsi ya cagiti ca Regideso. Iyo kioske vyariko bikorera ko yadandarezwamwo impuzu zo mu mangazine zitekeye mu masashi. Ubwo nyene ya kioske yacifatwa n'umuriro cifatisha izindi umucanwa ubona kurandagata mu isoko. Umutegetsi wa mbere yatabajwe ico gihe ni cegera ca buramatari wa Butanyerera Are Patrick Muheto. Umunyagihugu yatubwiye ko hari abantu atamenye babibonye baca baratabaza kuri telefone cegera ca buramatari Are Patrick Muheto kugira ngo ahamagare muri Regideso bace umuyaga nkuba. Yamara ngo umuyaga nkuba waciwe inyuma y'isaha irenga. Umunyagihugu akaba atashoboye kumenya ko ari wa mutegetsi Are Patrick Muheto yoba yahavuye atabaza. Akavuga ko muri uyo mwanya Are Patrick Muheto yariko yivuna akanyota mu micungararo yo hafi y'iyo soko. Ni mu gihe kandi benshi batangaza ko yakizimyamwoto Daniel Ndabirabe ubwo yabwiye abenegihugu kuzigurira mu gihe ivyo ari vyo igipolisi kigomba gukora ndetse na leta. Avuga ko kizimyamwoto yaje ataco igikiza, ngo yaje kugerageza kuzimya yashitse ivuye ikobero isaha, no kuvuga isaha 5 z'ijoro n'iminota 30. Isoko yamaze gutokombera. Umunyagihugu akavuga ko igisagara ca Ngozi kitari gifise kizimyamwoto muri iyi myaka. Akavuga ko intara ya Ngozi yaho rifise kizimyamwoto nshasha, ariko ngo ndayishimiye gishika ku butegetsi yacijanwe Gitega. Hari umunyagihugu mu gisagara ca Gitega nawe yatubwiye ko umunsi isoko y'Ingozi sha kizimyamwoto y'Igitega yari yiriwe iraca amafaranga mu kuvoma amazi kuri Regideso yajana mu mihana y'abene gihugu. Uyu munyagihugu yatwiganiye ko mwiki gihe amazi mu gisagara ca Gitega ari umuzi w'ibuye, gutyo ngo umugwa abanyagihugu canke amahoteli baratuma ko kizimyamwoto ikabazanira amazi nabo bakayihemba amafaranga.
hobaro kandi ngo umugambi wo kwihagira ikibanza c'isoko y'Ingozi. Uyu munyagihugu yavuze ko hari abategetsi baba batanezerejwe no kubona isoko ya Ngozi icisubizwa mu minwe isoko ya Ngozi icisubizwa mu minwe y'abene gihugu. Ngo hari umutegetsi aherutse gutukagura mustanire wa komine Ngozi Dominique Ndikuryayo amuziza kuba yararekeranye isoko igasubira mu minwe y'abene gihugu. Ngo yamuryagagura agira ati ni gute isoko isha hanyuma igasubira mu minwe y'abene gihugu. Uyu munyagihugu akavuga ko isoko ihiye gushika n'ubu haguma hakwiragizwa ibihuha vyo mu matamatama bivuga ko abadandaza bashobora kwakwa isoko y'Ingozi. Ariko uyu mwanya abadandaza bariko barasanura aho bazokorera kandi abatahishije ivyabo baramaze kubisubiza mu isoko. Umunyagihugu X yatubwiye ko abanyagihugu bariko barasanura bihuta kugira ngo baburizemwo ico hava kibakura muri iyo soko. Nimugiye kandi mu gatondo ko ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu General Leonidas Ndaruzaniye ngo azindutse ku isoko Ingozi abanyagihugu bari mu bikorwa vyo gusanura amazu yabo y'ubudandarizo. Uyu mutegetsi ngo yamaze akanya gato acaragenda ntaca atangaje. Benshi bati birabereye ko utu tubazo dutanatu turonkegwa inyishu zitomoye nabo vyega. Ese muri Regideso bo baramenye ko umuriro waturiye isoko y'Ingozi waturutse ku nsinga zabo. Ese ni igiki coba caratumye insinga zitibagura amasase y'urubeya yoba yahavuye adomeka isoko nzima nisanganya canke vyari vyateguwe. Kigira kabiri mu gipolisi Ngozi bo bafise amakuru avuga ko mucanwa waturiye isoko waturutse ku nsinga za Regideso. Igipolisi coba kiriko kirakora amatoza canke barakibujije. Ese ubwo buramatari wabutanyerera yoba araje ushinga nuko icatiye umuriro kimenyekana. Ni kukirera icegera ca buramatari Are Patrick Muheto yatabajwe hakiri kare ariko isaha yose igara Regideso itaraca umuyaga nkuba. Vyankiye hehe ngatabaze mu maguru masha. Niko kizimya mwoto za Gitega atanimwe yabangutse gutabara mu gihe zirirwa mu kazi ko guca amafaranga. Uyu mutegetsi yatukaguye mu staneri wa komine ya Ngozi ese yoba arinde. Ni kuki yoba yipfuza ko isoko yakwa abadandaza. Ubwo mutegetsi ntiyoba afise amakuru ahagije ku caturiye isoko y'Ingozi. Ubwo umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye niyo kwikubita agasha gategeka ababijejwe bagakora amatoza kugira ngo abadandaza bamenye ica batuririye isoko yabo. Dufatiye kukungerenga abategetsi bagenda biguru ntege mu kuzana kizimyamwoto ngo zitabare hamwe no kwitoza utunyoni kubaranga inyuma y'imirimo ngo biraboneka kibe bitabatangaza kuko boba babifisemwe amakuru ahagije. Ngabagira amakuru bamenye canke biboneye kuntu kubijanye n'isha ry'isoko y'Ingozi murashobora kuyadusangiza mu kutwandikira muri commentaire nyene kuri urubuga rwacu. Ngorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari kugira kwandi nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muza TV Imana bazogera mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora amakuru yacu yo arabandanya.